Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa kane genekerezo ya 15 Ruhuhuma umwaka wa 2024 kaze muri ano makuru twabateguriye agizwe ahanini n'izi nkuru zikurikira. Ibiro vy'umukuru w'igihugu be n'iperereza ry'u Burundi vyagobereye sentare nayinyuzwa yariramutse isasa ku rubanza rw'umumenyesha makuru Florian Irangabiye. Iyo sentare imaze kugondozwa ikaba yahavuye yemeza umunyororo w'imyaka 10 wari waciriwe uyo mumenyesha makuru. Ibiturire biragisibije mu gisata kijejwe gutoza amakori gikukira meri ya Bujumbura. Muri ano makuru muraza kumva ibihakorerwa nayo nkuko bisanzwe ku minsi yose ya kane. Igice cya kabiri cyano makuru cahariwe ikiganiro ako hambere. Uyu munsi tukaba yagira ku mugigwa wo guca ku mazi n'ayandi. Ni mukanya isase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwidorije. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nari meze kwibabwira sentare ntayinyuzwa ihejeje kwemeza umunyororo w'imyaka 10 wari waciriwe umumenyesha makuru Florian Irangabiye. Amasoko yacu yegereye iyo sentare amenyesha ko abagize uruhara mu ifatwa ry'iyo ngingo ari General Aloise Sindayihebura atwara urwego rwa gisivile mu biro vy'umukuru w'igihugu hamwe na General Ildefonse Habarurema arongoye urwego rw'iperereza. Emile Nibasumba mu ngingo yashikirije kuri uwa kane sentare ntahinyuzwa imenyesha ko imburano z'ababuranira Florian Irangabiye zisaba gusambura urubanza rwa sentare y'iyungururizo ya Bujumbura zidashemeye. Ubwo rubanza rwo muri Rusama mu 2023 rwari rwashinze ko uwo mumenyesha makuru afungwa imyaka 10 agatanga n'ihadabu y'umuriyoni umwe, rukaba arigo ruca rukomezwa. Umumenyesha makuru wa radio Igicaniro Florian Irangabiye akaba yagiriwe n'icyaha cyo guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu. Utunenge twaranze dosiye yiwe kuva afatwa twashizwe habona n'abamuburanira, tukaba twasubiye gufatwa nk'ututagira ifatiro. Ariko rero amasoko ya radio RPA yegereye sentare ntahinyuzwa avuga ko abahaye itegeko iyo sentare ryo gufata iyo ngingo ari abantu babiri bafise ipete yo ku rwego rwa general, urongoye urwego rwa gisivile mu biro vy'umukuru w'igihugu General Aloise Sindayihebura hamwe n'utwara urwego rw'iperereza mu Burundi General Ildefonse Habarurema. General Aloise Sindayihebura ubakora mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba ari nawe yafashe Florian Irangabiye muri myandagaro mu 2022. Ico gihe akaba yarajejwe umutekano wo hagati mu gihugu mu rwego rw'iperereza. Mugabe iyo ngingo y'igisata ca gasambura manza ca sentare ntahinyuzwa ikaba inyegeje imvo za politike zihishijwe nabo ba generali babiri. Arakoze Emile Nibasumba. Tuje muri zone Kanyosha ya komine Muha mu gisagara ca Bujumbura aho hari umunyagihugu yarayitavye Imana ahitanywe n'umuyaga nkuba. Uyo yarayitavye Imana abaye wa kabiri mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Abanyagihugu bo mu Kanyosha bakabona ko biterwa no kurangara kw'ishiramwe Regideso ridashingura neza canke ngo ryubakire ivyuma vyaryo uko vyategerezwa. Idone na Eros Divin Remisha. Hari masasa mnani y'umuhingamo aho umunyagihugu w'umugabo wo muri quartier ya Gisyo neza na neza ahahoze hitwa ku Nyabaranda yakimande yateretse icuma gitanga umuyaga nkuba bita transformateur cishirahamwe Regideso kigaheza ikamukwega nk'uko isoko ryacu ribisigura. Aho hantu ku Nyabaranda hariho icuma muri bya byuma bitanga umuyaga nkuba wa Regideso bita transformateur, aho umuntu w'umugabo yariko ararengana uwo muyaga nkuba uraheza uramukwega. Icyo cuma kiramukwega kubera ko giteretse hasi iruhande y'ibarabara, iruhande y'ikaburimbo, nta n'imetero 3 zihari uvuye mu kaburimbo naho icyo cyuma giteretse. Abanyagihugu bo mu Kanyosha basaba ko bene kubura umuntu boshumbushwa kuko Regideso ariyo yagishize aho abantu baca. icyo dusaba ni nuko ubwa mbere hoho Regideso yoshumbusha imiryango imaze kuburira kuri icyo cuma, hanyuma igaheza igakura n'ibyo vyuma bakabishyira hejuru
kugira ngo ntibisubire gukwega ibara. uyu muntu yari yitavye Imana agize kabiri mu kiringo c'ukwezi kumwe ahitanywe n'umuyaga nkuba uvuye kuri ico cuma. Aya masanganya akaba yaribonekeje kandi mu kwezi kwa Ndamukiza 2018 aho muri zone Kanyosha abantu batatu harimwo abana babiri bavukana bahitanywe n'umuyaga nkuba. Arakoze Elos Divin Remesha tumira amateka tutandukire igisata c'intwari bereye. Abanyagihugu bitura igisata ca meri ya Bujumbura gitoza amakori baridoga ko bakigwa nabi bagiriza bamwe mu bakozi baho kubaka ibiturire kugira babatunganirize. Kurikira umwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura yaganiriye na RPA. Ibintu by'igiturire byarenze Burundi byagahutse. Muri meri ugiye kuriha ikori iryo ari ryo ryose, yaba ikori rya parasera, yaba ikori ry'imodoka y'iki, utatanze igiturire ntugenda utahukanye kitasi. Urashobora kugenda ukariha muri banki, hariho bankobo, hariho iyindi shyirahamwe yitwa Mpera ziri hajya indani nyine muri meri, ukagenda ugatonda ukariha kaguha borodero ushobora ukayitwara ubushitse uratanga ngaho mu biro ugenda uzogaruka hirya y'ejo. Aho rero ugaca ugenda iyo munsi baguhaye wa hirya y'ejo uje bakakurondera ya kitasi ngo taha ibyawe ntibiraboneka. Ariko utanze ico giturire guhera ku noti ya 5 gushika ku noti ya 10 nukuri utaha ubitahukanye. N'ikimenyamenya abaparanto baravugana n'abagiye babikoramo. Abaparanto benshi niba usanga bariko bagera kubikora. Aho rero ntiteba ntuhagarara utahukanye kitasi. Nayo ahandi udatanze ikintu baraciye barahana. Ni mu gisata cy'abatanga kitasi, aho baraba mu mashini bagaca baguha kitasi bakongera bakaba aribo baca basinya kuri iyo kitasi. Mugabo bihera hasi uribajya nyene bishikirako. Mu ruganda rwa RPA twarondeye umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana atumenyesha ko atavyo yari bwamenye kandi ko agiye kubikorerako. Yanamenyesheje ko abazofatwa bazohanwa vy'akarorero. Mu bijanye n'intwari ibereye nyene uturusho duheruka guhabwa umugwi w'abakozi b'ishiramwe rihingura isukari Sosumo twarateye umwikomo abakozi bataronse bafata ko utwo turusho atakini twari tugamije atari guca mu migwi abakozi kugira ntibabashe kugira urunani mu vyo basaba. Ni nkuru ya Dani Claire iratwumva. Abatowe mu bandi bakozi bose ba Sosumo kugira baronswe uturusho n'umugwi w'abantu batarenga 50 batowe mu bakozi barenga 500 bishira hamwe. Inama y'abayobozi ba Sosumo mu bo yatoye bahabwa utwo turusho harimo abayobozi bose. Abo bayobozi mu nama yabo yo kwigenekerezo rya Ndiruhuhuma ntibibagiye n'abakozi bose bakora mu biro vyabo. Nukuvuga abakozi bo mu gisata c'intwaro kuva ku mukuru kugeza ku muparanto. Umwe mu bakozi ba Sosumo aratubwira ariko abakozi bari bafise uburenganzira kuri bene ako gaciro kabute. Abantu bakora kampani bicanga bakabiye ibintu by'amarotasiyo barara amajoro bituvuga ko ni bato bita kategori A5 nibo bonyine bari kwiga kwandika esemantere mu gihe ayo masaha bayarengejeko kandi bakahembwa. Mugabo kategori 6 ari mu ekadre bari kwiga n'amategeko kwandika amasemantere. Ariko byari bimaze mu minsi yashize kera hari ukuntu hari amadepartement abiri, departement agricole na departement tekinike ariyo yegine abakadre baho, kubera ko ukuntu bakora bashobora kuza gukora amajoro kubera kumbura habaye ikibazo kanaka amapane hari iki bakarara ngaho canke bakaza amasamudi n'amadimashe kuraba nyene bimeze hari amapane. Abo rero nibo bahora baronka iyo prime. Mu barose kandi kuri utwo turusho harimwo aba bakozi bavuga ko bari badukwiye koko n'abakozi bakoze igisenge cya Mirase. Abahubwo kubwa bagenzi babo bo bahawe intica n'ikize kandi barokoye amamiliyoni y'amafaranga. Gusa aho umuntu ashobora kwidogera n'abo bantu bakoze tantamirase. Ikipe yakoze tantamirase ntabwo yari ikwiye kuronka uburyo bwose yari akwiye kuronka nyadesase nk'abashaka abantu ajya mu bishyo bahaye kuko ni igikorwa cyari gihambaye cyane rwose. Kuko iyo bakinze gukora ishyirahamwe bitandukanye iyo batuma kuko bari babishatse bashaka guhamagara ibitaro aba yiza gushubaka ku gisano hari ubunamiri
miliyoni. bamwe mu bakozi ba Sosumo rero babona ko iyo ngendo atakindi igamije atari ukubacamwo imigwi. Washaka rero mudushobore kutubariza aduhe umuco nimara amafaranga abakozi bose baronke amafaranga kuko bose barakoze. Umuntu wese yararusha ukaza usanga igitangaje urwego rwa direkisiyo ngo miliyoni bobo bakoze iki abandi kazi badakora ukamara amazi. Rero turashaka rero mutubarize ubutwara ishirahamwe iyo bakuye ivyo biharuro vyo gutanga amafaranga muri ubwo buryo caravuye ko hariho abakozi bakora n'abadakora tubimenye. Uruganda rwa RPA twarondeye Aloyse Ndayikengurukiye umuyobozi mukuru wa Sosumo, ariko ku nshuro nyinshi twamurondeye kuri telefone yiwe ngendanwa batubwira ko ari mu kibanza ca kure. Abakozi za Nicler iratwumva mu ruganda rwa RPA twavuye dutora kuri telefone Aloyse Ndayikengurukiye arongo ishirahamwe Sosumo, akaba yasavye abakozi bafise akangonongono kubijanye n'utwo turusho kumwegera akabasigurira uko twatanzwe. Tukivuga ibijanye n'ishirahamwe Sosumo, ikibazo c'isukari mu mihingo imwe y'igihugu carabaye akananira abahinga mu bice bimwe bimwe vy'intara za Rumonge, Karusi hamwe n'igisagara ca Bujumbura. Isukari nkibonetse itangwa hakoreshejwe ikimenyane canke imvo za politike. Emmanuel Niyungeko mwidonido. Ico gikorwa cyo gutanga isukari ku mutumba na zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge kuri uyu wa kane cabereye mu mihana imwe y'imbonera kure. Iyo sukari yahabwa abantu bari mu mugambwe CNDD-FDD bazwi naho nyene atari bose. Yakanywa mu mihana mbonera kure dimezi mbonera kure yitwa Moyize n'umukuru atwara imbonera kure ku mutumba yitwa Samuel batazira eto. Kwa Moyize havuye nk'iro 200 bija muri butike ya chef de zone yitwa Nimbojije Yvette bayiha mu bantu b'umugambwe naho nyene bazwi urunani si bose baronka, ariko abimyidogo bari mu mugambwe aronka bakeya cyangwa se twatavuga rumwe n'umugambwe we ku butegetsi wabo ahubwo ko hatanagira. Saho gusa no ku mugwa mukuru w'intara ya Karuzi nuko nyene utazi nanyi n'abatware canke batakuzi mu mugambwe CNDD-FDD nta sukari uronka, naho nyene abo mu mugambwe uri ku butegetsi ntibaronka bose. Kuvuga umuntu ataziranye n'umutegetsi kanaka canke ngo ube wegeranye n'aba bantu nyene bari ku butegetsi ariko bene kuyitanga kuvuga nta sukari ushobora kuronka, ata muntu akuzi uronka ntibashobora kugura isukari. Hariho umenga abategerezwa kuyironka n'abandi umenga ntibategerezwa kuyironka. No mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Bwiza bimeze uko, ntawe ushobora kumenya ko isukari yatanzwe atari mu mugambwe uri ku butegetsi. Iyo sukari itangwa n'imbonerakure igatangirwa kw'ibarabara rya mbere n'irya gatatu. Bamwe mu banyagihugu basaba ko isukari yotangwa mu muco igahabwa bose atakimenyane kigiyemwo, kuko ivyo bituma bayigura kuri magendo ku giciro kiri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10. Emmanuel Niyungeko. Amabarabara menshi yakozwe n'ishirahamwe ry'abafaransa Sogea Tatome yarabomotse atarengeje imyaka iri hagati ya 8 na 10. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyubako Dieudonné Dukundane kuri wa 12 Ruhuma umwaka wa 2024, aho yariko araraba ingene hariko hubakwa ibarabara ry'igihugu nomero 3 igice ca Rumonge gitaza. Umushikiranganje Dieudonné Dukundane yaragirije ishirahamwe Sogea Tatome kutubahiriza amasezerano irayumvikanye ko na leta igitangura kubaka ibarabara. Kurikira umushikiranganje Dieudonné Dukundane. Duhereye ku gice ca Rumonge gitaza ni barabara mu ntango twari twasezeranye yuko iyi entreprise izokora ibirometero 45 mu nyuma, kubera twasabye ko bokomeza gusumba twari twumvikanye yuko bokora n'imiburi y'ibirometero 30. turabisabira n'amafaranga muri leta. Amafaranga bari guhemba ubwa mbere yari miliyaridi 78. Turemera ko twokongera ko izo miliyaridi 18 miliyaridi 96 kugira n'imiburi buri kuva mu Rumonge gushika ku Magara habe hahita neza, hasigara agace ka Magara gitaza kubera bijya bihomoka bihari dusubemo neza ivyiko. Mu cyegeranyo twagiye tushikirizwa n'abahinga bacu twarabonye amakenga afatiye kugene bariko barakora ibi bikorwa. No barabara menshi badukoreye yarengeje imyaka 10 hamwe 8 adasambutse. Barabara rya Gitega Karusi Muyinga murabona ivyaryo iryashikanye imyaka 10 ritarasambuka ku bice byinshi
ibarabara rya Bubanza-Ndora murabona biriya bimanga nibo bahakoze, ibarabara rya Nyamitanga Ruhwa mu Cibitoke nibo bahakoze, n'iri barabara rizunguruka igisagara ca Gitega ugasabukira kuri hoteli Tropitele murabona amasanganya beraje hano. Hari igihe amezi ageze ibiciro bice biduga uko nyene n'ata metero nimwe wabongeye, uko amezi aba menshi niko ibiciro bigenda biduga. Twibaza rero ko harimo agahaze mu kugene iyi kontra yabo imeze, kuko ayo mahera naho twayabaho uno munsi nta cemeza ko nejo batazobikwegura bishitse mu yandi mezi ari imbere tukongera ko ayandi mafaranga. Mu bijanye n'imibano naho ikibazo c'isuku rike gituruka ahanini ku bukene bw'amazi meza hamwe n'utuzu twa sugumwe kirateye umutima uhagaze abanyagihugu baba cane ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Abo banyagihugu batinya ko indwara zituruka kw'isuku rike zohaka indaro mu gihe leta itogira ico bafashije. Ni nkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Abanyagihugu ku mutumba bukeye begera inkengera z'ikiyaga Tanganyika aho ni muri komine Nyanzarake iri mu ntara ya Makamba mu manuko bw'igihugu no batabaza abategetsi b'u Burundi kugira ico bakoze kuko ubukene bw'amazi meza buharangwa butuma bikora ku mazi y'isho kiyaga Tanganyika. Ayo mazi nayo akaba yuzuyemo umwanda mwinshi biturutse ku bukene bw'utuzu twa sugumwe ibituma baja kwituma muri ico kiyaga Tanganyika. Uyu munyagihugu aravyigana. Nukuvuga ikibazo cy'isuku rike kuri komine na cyane ku mutumba wa Bukeye nsanzwe ndimwo kandi ahantu henshi ndiko ndaca mbona ari ikibazo kitoroshe. Nukuvuga ko abantu benshi mu maresitora murazi bakoresha amazi badashe muri Tanganyika kandi imihana myinshi yegere ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika nta bwiherero bafise bituma muri umuntu muri resitora akacaza uhabwa amazi avuye muri ya Tanganyika. No kwindi mitumba igize komine ya Nyanzarake isoko rya Kiribandanye rivuga ko naho nyene yibonekeza isuku rike mu tuzu tw'uburiro biturutse ku bukene bw'amazi meza naho bagerageje gukoresha ubundi buryo bwo gukwega amazi yo mu kuzimu. Ikindi naco kuri mitumba itari ku ntara ya Tanganyika baragerageje barimba bijya binogo byo gupompa amazi, abandi n'abanyagihugu bacurindira ibi binogo byo gushanga ubudumu gakwega amazi ku kiziriko. Ubu resitora buhagize ni kuvuga ko usanga urusazi ari do kubera iki amazi make agora kuronka. Abo banyagihugu bo muri komine Nyanzarake nta kindi basaba atari uko leta y'u Burundi yobibuka ikabaronsa amazi meza yo mu mabombo ku mitumba yose igize iyo komine, bakongera bagasaba ko bokubakirwa utuzu twa sugumwe kugira abanyagihugu bareke guhumanya amazi y'ikiyaga Tanganyika ngo n'ahandi atagikozwe amagara yabo arageramiwe n'indwara ziturutse kw'isuku rike. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere. Uyu munsi tukaba twibukanye ibijanye n'umugigwa wo guca ku mazi ku muntu yitavye Imana hamwe n'imihango ya jana n'uyo mugigwa. Kino kiganiro mugishikirizwa na Vicky Chris n'Interetse. Ikiganiro cyakahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA y'imisi yose ya kane. Ubuzima bw'ikiremwa muntu bugizwe n'ibihe bikuru bitatu: hari ukuvuka, ukubaka urugo, hakaba no gushengera. Urupfu rero mu Burundi iyo rugeze mu muryango bari bafise ukuntu bagwakira biciye mu migigwa. Aho hambere umurundi yitavye Imana, inyuma yo kumushingura baragandara mu nyuma bagaca ku mazi. Umugigwa wo guca ku mazi rero mu Burundi ukaba wajana n'imihango myinshi. Niyo mihango tugaruka ko mu kiganiro ko hambere cyo kuri wa kane igenekerezo rya 15 Ruhuhuma 2024 tugerageza gucijya nino iyo mihango twifashijwemo n'umutumire wacu Ernest Habimana. Ikiganiro cy'uyu munsi rero mugishikirizwa na Gerard Kikrise n'Interetse. Nongere ndabaramutse ndabaha n'ikaze. Mu kirundi cy'aho hambere iyo umuntu yitavye Imana bene kubura barafata indwi yose yo kugandara. Iyo ndwi bayisozera ku guca ku mazi. Uguca ku mazi canke ugukaraba ni umugigwa warimwo imihango itanu. Umutumire wacu aragerageza gushira ku murongo iyo mihango.
uwabarongoye iyo mihango yitwa Kimazi Cabasokuru yahera ku gukura imishatsi abagize umuryango wabuze. Mu bijanye n'imihango ijanye n'urupfu hariho umuntu arongoye iyo mihango uwo nawe akaba ari we bita Ikimazi Cabasokuru. Muri icyo gihe rero niwe yashobora kugena umugezi uri kure yahabereye ibyago, akaba ari uwo mugezi abagiwe kwihumanuriramo. Akaba ari we kandi uwo Ikimazi Cabasokuru niwe yagena inzira igenda ku uwo mugezi wo kwihumanura, noneho inzira ivayo abagiye kwihumanura inzira baciyemo iyo basubira gucamwo mu kugaruka. Rero mu bijyanye n'umugigwa wo gukaraba warigizwe n'ibice nyamukuru bitanu. Icya mbere hakaba ari ukwiharangura umutwe. Mu kwiharangura umutwe bakora ko umushatsi wose, ibyo akaba ari byo bita kwikura uruhara wapfuye. Songoye rero imihango yamwa umushatsi yakora ko umushatsi muke ku muntu umwe mu muryango wabuze, hanyuma yagera ku muntu wa nyuma akamuharangura wese akamukura ko wose. Ariko byitirirwa yuko Kimazi Cabasokuru ari we yamoye abo bantu we yabaharanguye. Umuhango wa kabiri n'uwa gatatu warangwa cyane cyane no gukura mu nzira ibimenyetso byasizwe n'umuhisi. Aha abasigwa baraheza bakisuka ko amazi atari meza bita ibirohe. Mu nyuma yaho akaba ari naho hatorwa samuragwa mu muryango. Ubugira kabiri Kimazi Cabasokuru cyayurira inzu hejuru agasongero agakurako isunzo ry'inzu akajya kuri kure. Abakera bafata ko isunzo ry'inzu ryerekana ubugabo bwa nyakwigendera iyo yaba ari umugore. Yaca kandi yinjira mu nzu ya nyakwigendera agasohora amasoro, kuvuga amavuta y'inka, akavanayo umunyu hamwe n'inyama z'ibiranzi zasizwe na nyakwigendera bakajya kubita kure hanke kabiha abantu babacangera. Ibugira gatatu hariho ukwisukako ibirohe no kuvuga amazi kaye mu Kirundi ariyo bita ayo kwisukako ibirohe nivyo bita rero nyabyo we guca ku mazi. Abarundi bemera ko ruhumanya bugatwara ubwiza cyane mu bantu baba basigaye ngaho, mu bantu baba bari ku kigandaro. Nta ku mazi rero hari ugukaraba kugira ngo abasizwe na nyakwigendera basubire banaguke, basubirane ubwiza, ubuzima n'ubutoto ubwo bahorana. Bimaze kuba kare cyane mu gatondo mu gaturuturu mu bana b'abahungu basizwe na nyakwigendera batoramwo umuhungu mukuru samuragwa bakamuhereza icumu, hanyuma uwundi muhungu mutoya kurikira samuragwa kuvuga kurikira umuhungu mukuru bakaca bamuha umuheto. Ni ukuvuga yuko iyo samuragwa bamuhaye icumu cyaba ari ikimenyetso cy'ubugabo bamuraze, ubugabo yasigiwe na se wiwe. Aho rero baba bamaze ikiringo cyose cy'ikigandaro batoga. N'uwo munsi nyene rero Kimazi Cabasokuru yaraheza agatwara abasigwa b'umuhisi. Abo baba ari abahungu gusa kuja kwiyuhagira mu ruzi, bahitamwo uruzi ruri kure yaho basanzwe baba. Ibyo birangiye Kimazi Cabasokuru yaca ajana abo mu muryango ku mugezi wa kure aho abantu badakunda kugendera cyane, hanyuma akajana abo mu muryango wa nyakwigendera bakagenda kwiyuhagira umubiri wose. Kwiyuhagira umubiri wose ni ukuvuga kwiyoza, koga umubiri wose. Abagore n'abana b'abakobwa bo baguma mu rugo bakoga kwiyuhagira bakoresheje amazi yavuye kuri wa mugezi bavomye ku kagoroba, kuko ayo mazi niyo mazi nyene abantu bagiye kwiyuhagiriramwo b'abagabo n'abahungu
niyo yacayo yiyuhagira abakobwa n'abahungu bashitse mu rugo basigaye mu rugo kuko carazira yuko abakobwa n'abagore baja kwiyuhagira hamwe n'abagabo hamwe n'abahungu ku mugezi. Muri ico gihe kiriyo nk'igihe cyo kugandara ibintu abantu batumwe ubwo baryamako bari ku kiriyo babifata bakabitunda bakabivanaho bakaca baja kubicana, noneho umuriro w'ivyo bintu bahora baryamako niwo abantu bagiye biyuhagira ku mugezi canke abagore n'abakobwa biyuhagiriye mu rugo bakota umuriro uvuye muri bya bintu bahora baryamako bagandariye nyakwigendera. Uwitavye Imana abakurambere baratinya ko iyari ashobora kwihorera ku bazima. Iyo rero ari umugore cyangwa umugabo yitavye Imana, bimwe mu bikoresho yakoresha babituririra mu mayira abiri. Iyindi ntambwe igira kane mu bijanye n'imihango n'imigigwa, mu gihe hariho umuntu yashengeye hata habaho gusohora ishika ry'umugabo. Iyo ari umugore yapfuye baca basenya igice kimwe cy'uburiri umugore yahora aryamako. Ivyo navyo bamaze gusohora iryo shiga ry'umugabo canke basenya ico gice kimwe cy'uburiri umugore yahora aryamako bakubita kure mu mayira abiri. Harazira kikaziririzwa ko umugabo canke umugore yapfakaye azana uwundi mugabo canke uwundi mugore babana ku buriri bwahora burarako nyakwigendera, kuko abarundi baratinya cyane bibaza ko iyo uzanye umugore canke iyo uryamye aho nyakwigendera ahora aryama mukararana n'umugabo we canke n'umugore wiwe, uwo muntu yapfuye azohava akagaruka akaza kwihora. Ivyo rero abarundi bavuga ngo uburiri burahinda, ni ukuvuga kwaba ari ukuvuga ko wubahutse ugatinyuka ukaja kurara mu buriri bwa nyakwigendera uje kurana n'umugore wiwe canke n'umugabo wiwe, impera n'imperuka ubona amahano. Umuhango wa nyuma wabujanye n'abapfakazi canke abapfakare bakiri bato bishoboka ko bashobora gusubira kubaka. Abo bakorega umuhango wo kwihumanura n'umuhango waba mwibanga ntangere. Hanyuma intambwe ya gatanu haba umugigwa bita umugigwa wo kweza canke kwihumanura, byakorwa mwibanga ntangere kure y'amaso y'abantu. Uwo mugigwa ukaba wakorwa n'abapfakazi bakiri bato, abagabo canke abagabo n'abagore bategekanya gusubira kurongora canke kurongorwa, kuvuga baba abagabo canke abagore bakiri bato bapfakaye ariko bakizera ko bazosubira gushinga urwabo. Iyo ari umugabo yapfakaye igihe muri iyo migigwa yo kweza, uwo mugabo yacarongora umuvyara we, ni ukuvuga umukobwa wa mushikiwe. Iyo ari umugore nawe yapfakaye, muvyara we mavyara w'uwo mugore yapfakaye canke uwo bavukana yacatora umugabo umwe mu bagabo bari ngaho bapfakaye, hanyuma uwo mukobwa karangurana amabanga yabubatse. Ivyo rero mu kubikora nivyo bita umugigwa wo kweza. Uwo mugigwa wari uwo kuvanaho amarira n'agahinda batewe na nyakwigendera. Ivyo navyo bikaba bwari uburyo bwo kwerekana yuko naho hariho umuntu yapfuye, naho umuntu yigendeye atagihari, ubuzima burakomeza, abantu baracyariho. Ni ukuvuga ko muri make ari ukugira ngo abantu berekane ko ubuzima bugishoboka. Ivyo navyo byaba imbere y'uko batanga amasuka. Iyo migigo yose rero yakorwa kuko urupfu ari ikintu cyama gitera ikibazo abantu rukabasigamo imvune hejuru yo kubatera ubwoba. Ikintu nyamukuru cyabatera gukora iyo mihango yose kwari kugira ngo bagumane umwizero, bave mu bwoba bw'urupfu, babone ko ubuzima bubandanya. Naha rero dusozera ikiganiro cyacu. Ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteze yombi, nongera nshimire mwe bivuye ku mutima umutumire wacu ariwe Ernest Habimana yadutije umwanya wiwe akadufasha kuremesha kino
kiganiro. Niki Chris Ninteretse nakibashikirije ndabikebanuye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho utaha. Cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayagwa n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere Namwe bakunzi ba RPA ni no kuri kino kiganiro twari ko dushikirizwa na mugenzi wanje Viti Chris Ninteretse tuciye dusozerera ano makuru mwakoze bege mwese mwari muduteze yompi bakoze na bagenzi wanje bafashije kuyatororokanya nibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi bashikira atagatosi tuzari mugeneza nayo ndabashikiriza ndabike abantu ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho ubutaha